tukaronka aho dukura matière première hafi uwo munsi nta myaka 5 yohera hari mu Burundi akiba mu nzu ya nyakatsi kuko urumva bizaba bizimbutse mbwa tugumye kuri no hit biguma biduga na pouvoir d'achat nayo iguma kwa kundi nyene nta gihenduka ko urumva bishara ntiyongerekana tubishoboye ko dushoboye kugira kwikwiza ibintu bimwe bimwe tukabivura ngaha tutarenze kuja hanze umuntu avuga ati hamwe je noronka karyo akanaka ndabona bizoce bitera imbere par exemple nko mu kinyamakuru wacu turavuga ati hamwe tworonka ibi nibi tuca tuba ikinyamakuru ca mbere mu Burundi canke muri East Africa mwebwe nakahe kantu nyako leta yokora bigatuma entreprise canke kino gisata canyu cyo guhingura kiba kinini gusumba imbere gufixa amaprix turaraba pouvoir d'achat y'ahantu turi tukaraba ati mbe nitwashaka kuri kino giciro umunyagihugu asanzwe azoshobora kuyagura kweri na wa wundi ko kugacimbiri hariya kure adafise amatara azoshobora kugurira ibati kweri ama tugafixa prix i vision 2060 ni baho mbere ngirihere kuri 2020 yego twatanguye twarayitanguye deje yego muri ko muraraba mu gihugu cy'u Burundi iyo utembere mu gihugu gati harashari abantu bakiba mu nzu z'ivyatsi bivuga ko imvura ngo mu madeshe oya turafite matière première yizewe si ibintu vy'amadeshe dukoresha oya ibisumari ikomeye cyane irahari ngaho imbere yanyu kuri stand turayifise Okay, yes. Tubaramutse tubipfuriza amahoro y'Imana n'abantu maze yongereka amagara meza n'amafaranga. Turabaramukije cyane mu faso. Tabaramukije namwe. Tubipfuriza amahoro amagara meza n'amafaranga. Namwe ndabibipfurije. Yego, turi hari ingoro y'amakoraniro y'abashinga amateka mu Kigobe. Niwe ariko arabera ibyo twokwitanga ni komeza business forum nivyo. Yego. Yego. Hasanzwe rero twe turi aho hariko arabera foire ihayanisha gurishwa. Yego. Mwebwe tugira tuganire muri bande. Jenny twa Orlene Gratia Iteriteka abandi chargé de la communication muri entreprise Superbat banivyo Superbat ni kuvuga mabati nyene ugapfa n'amabati gusa amabati okay ni kimwe mu bidutangaje cyo turatembera hano turaba aho ama innovation y'abarundi ageze tubona ni kimwe mu byo twubwira abarundi ngira ngo byo humwizera abarundi ko ejo tuzatugeze kure tubonye mufise amabati yego eske twatanguye mu twumva ngo nayo mukora koko ibyo uravyemeza abarundi ko nayo mukora mwebwe cyane ndavyemeza ijana kwijana amabati nko mwabibonye nitwe tuyakora cyo dukora twimporta matière première gusa ama tukayakora amaforoma menshi ama BG 28 n'ama BG 32 dufise ibintu byinshi cyane kandi vyiza kandi BG32 urayironka ku masoko asiatique mu Kamenge mu Kinama mu Fumera même no mu province ya ruguru urayironka ama BG28 nayo umukiriya araza kuri entreprise agakora commande hama tugaca tumukorera mugabo commande ugira hari umuntu acaza ngo amabati 10 ntibekunda mwebwe ofete mwebwe mwe ntihaza umwubatsi haza urangura kuma BG32 hazurangura ariko ama BG28 uraza ukatubwira mbwa omoduhera urana inzu mu bisanzwe n'imiburiburi isakazwa n'amabati nka 50 tuza musi y'amabati 50 ukeneye amabati tukorera twatse imashini dukora amabati 10 tuko turahomba nico gituma byera ku mabati 50 kuduga urumva 50 arasakara inzu y'umuntu asanzwe ni kuvuga mu particulier atabashaka kudandaza bivuze iyo haje umukiriye akeneye makeya mu cyo gatoya yogurire umudandaza turamuha ushaka go 50 kuduga ushaka BG28 turago ukeneye BG32 uja ku isoko okay twabona kenshi amabati ari ku isoko usanga ari ayava za Zambia Kenya no yego donc meshi yarava hanze none hari hasanzwe hari umusumba style ayo mabati bayakora namwe muraje mwiyongeye muri uruganda rundi ruyakora mu Burundi habuziki none ahubwo ngo mubikwiza abarundi ayava hanze niri baragaruka ivyo bizovana n'abaranguzi sitwe tuzoja kwisoko tubabwire ngo ni mureke kudandaza yo hanze ahubwo na leta nikwiye kwidufashamwo avuga ati ubu turi kwije amabati arahari muri Superbat
sumbira yafise mirabira yafise nta mpamvu yuko musubira umugeze hari inuze zitatu ni zitatu indi zitatu zikora amabati mu Burundi twese dufite intumbero ziko hariho ibyo president yatubwiye ko ya vision ko dute umwaka muri 2040 tuza kuba twikwije atari tuje kurondera hanze ico rero burya kutarondera ibintu hanze n'igikorwa ca leta cane gose cyo turiko turakora turi ku kivi cane gose ibyo kuvuga ngo haburi kico n'igikorwa ca leta je nitwe tubibona Okay. Nayo turi ku kivi siko turakora amabatara hari imimarira hari. None mugabo kuba abarundi bo bagihurumbira yo hanze. Ese ubwo niyo bafite ubukomezi gusumba yiwanyu. Canga yiwanyu akabazimvye. Oya sivyo na gato. None ni dufate nuko bari ubwa mbere bari baramenyereye ayo hanze ko nibishasha mu Burundi ntwari dusanzwe tuhingura amabati ariko uko igihe kizogenda kiragenda imisi gahera ibihe bigahinduka bazorinda bamenyere ayo ngaho mu Burundi narijya ko nkaya mabeje 28 haraye dukora longueur ushaka uburebure w'utse ego hariho ayo dupersonaliza ukavuga niba rushaka mugabo kera waraja muri Asiatique ukavuga ati ni beje 28 muga kandi nayishaka muri rouge shike ndahari y'ubururu ya shokora wewe ya matante yawe ntabaye satisfait kubera iki oblige kugura ivyo nyene usanze uzoshurinda gusigira irangi ku wasi uzigenda muri entreprise babwira ati burya rero nshaka iritukura nshaka iry'ubururu cyo muri mu metero 5 umva tuzosatisfaiza amatante y'abantu bose niyo avantage zo bihari mugabo kigura akona kabijya ku rundi ruhande uri mugwiza tunga ntuzorinda kuriha amatike utwara amadevize hari hanze uja kuzana amabati uyasize ngaha umva bazorinda batumenyere mugabo leta tegeza kubidufashamwo kugira n'abantu babone ko tubishoboye ko dushoboye kugira kwikwiza ibintu bimwe bimwe tukabikora ngaha tutarinze kuja hanze ico n'igikorwa ca leta hanini uyu munsi intara vuba ziraba zitanu mugabo kandi uburundi buragutse ziraca 18 eske umuntu ari mu Kirundo aya mabati yiwanyu arayazi nataba yazi niyumviriza ikiganira kumva arayakeneye cyangwa uri Makamba za canke uzohe acaronka gute heye bon mu Kirundo arahari kana kuri mu Kirundo kuri centre gusa no mu makomine batarahari ya superbat kandi barayaza ajya ku isoko turafite abasemi grossiste Ingozi nuko arahari Yinga hariho mu semi grossiste arahari Igitega arahari Rutana Karusi Mucankuzo Imakamba Cibitoke donc igihugu cyose amabati arahari Okay, limwe na limwe yariye umuntu avuga ati hamwe je noronka karyo akanaka ndabona bizoce bitera imbere par exemple nko mu kinyamakuru wacu turavuga ati hamwe tworonka ibi nibi twoca tuba ikinyamakuru ca mbere mu Burundi canke muri East Africa mwebwe nakaye kantu nyako leta yokora bigatuma entreprise canke kino gisata cyanyu cyo guhingura kiba kinini gusumba ikibazo dufise gushika kuri no munsi nikazo kimwe bwana cyo gifise solution zibiri swat badufashe kuronka amadevize ndakunda ko turangura matière première ko urabona ko amadevize nk'ubu biragoye kuyaronka kwera idolari mariduka idolari riduze matière première uyirangura ikuzimvye ushikanye ngaha usanga muri ya marundi namwe muca mutanga produit finizimvye kuko nta yindi shwa tuba dufise urumva ubu uri gukora mu ruhombo nkoronka ihemba abakozi nivyo ukunda muri ico gihe none cyo kubura amadovize ivyo muhinguye usanga bimeze nk'ibizimvye eske mubona bihuriranye n'ubuzima bw'abarundi abarundi baravyakira clientele ni kigabanuka oya nabwigabanuka sindabibona vraiment ntabwo iragabanuka na gato ahubwo turagerageza kugira imbere yo gufixa amaprix turaraba pouvoir d'achat y'ahantu turi tukaraba ati mbe nitwashaka kuri kino giciro umunyagihugu asanzwe azoshobora kuyagura kweri na wa wundi uko kugacimbiri hariya kure adafise amatara azoshobora kugurira ibati kweri nama tugafixa prix pour l'instant prix turiko n'umunyagihugu arashobora kurigura urumva turagerageza natwe tukishira navuga ngo tugashira akagozi mu nda pe kugira turabe ko bose boshikirwa ariko kandi re icekezo ndakubwiye burya izo devises tuzikenera kubera tugiye kurangura matière première burya bikunze na matière première tukayikura ngaha byari sawa cyane bivamwo iyo matière première ngaha mu Burundi birahari ni fer
bon hariho muri iyi foire nyene umukuru w'igihugu yaratanze recommandation yuko baho fonderie de fer muga n'ibintu kiri mu mwumvikano mugabo bikunze ko twoshika kuri ico kintu amabati yo kugwa amahera asanzwe cyane nta muntu numwe mwacamu abasemigrosiste mwese eyo cazimbuka cyane gose kandi aho so kuvuga ngo nugushikuza nukuri amadivize aragoye kuja kurangura hanze n'amahera menshi cyane transport y'ivyo bintu ubona ko nibitora ari kibazo n'amahera menshi gacushika ngaha rero gacuyakora urumva uri oblige kuri dandaza amahera menshi bwa umusi ama matière première azoba hari ngaha ibatazo barirya nawe oya naguciriye ngo turafite n'imisumari imisumari okay kandi nivyo turafite imisumari turafite imisumari afise amata ari différent kuri turafise 3 cm 4 5 na 6 na 8 na 10 na 12 okay ego ivyo vyose aho hose mwavuze ko amabati ashika n'imisumari irashika ego okay imisumari irahari kandi bagurisha ku dufuko mugabo donc toi ni detail uravyumva mu ruganda nyine tugusha umufuko wa 25 kilo iyo mitoya gushikana kuri 5 igugwa 195,000 iyo minini ya igugwa 190,000 25 kilo kandi ni imisumari ikomeye benshi bamenyereye imisumari bakora ngo mu madeshe oya turafite matière première yizewe si ibintu vy'amadeshe dukoresha oya ni imisumari ikomeye cyane irahari ngaho imbere yanyu kuri stand turayifise reka turayerekana n'ibyo abantu barayibona zoze vraiment ntimuzidoga okay imisumari myiza nako ndavuga ntiturangiza isi navuga ntibiragoye kwestima ukavuga ngo exactement n'ubu oya donc ufatiye kuri clientele ihari clientele irahari kandi ni benshi cyane barahari ariko byose bizovana na question y'amadevise kubera burya naho amadolari aduga pouvoir d'achat y'umunyagihugu ntiyongerekana urabizi umushahara ntibaca bakongeza pouvoir d'achat iguma ari yayindi rero umusi ibyo bintu bizoshobora kuba réguler ibintu vy'amadevise bikoroha canke tukaronka aho dukura matière première hafi umunsi nta myaka 5 yohera hari mu Burundi akiba mu nzu ya nyakatsi kuko urumva bizaba bizimbuza mbwa tugumye kuri no hit biguma biduga na pouvoir d'achat nayo iguma kwa kundi nyene nta gihenduka ko urumva umushahara ntiyongerekana kuvuga ngo bizaba bigo donc nduvuga ngo suvuga ngo clientele ngizocigabanuka ariko wumve ko wa munyagihugu wo hasi undi aba muri nyakazi kuko ujya wewe si umuntu akora akazi ka leta pouvoir d'achat yiwe sikirenga na mahera donc kwipermeta kugura amabati y'ibihumbi 39 si ibintu byamworohera cyane mugabo musi azoba yaramanutse nawe azashoboye kwigurira iryo bati akaba mu nzi sakaje bati bivuze ko no munsi kuri mwebwe amadovize hamwe yokoroka usigasanga nk'idolari risubiye kuri 3000 par exemple niba tiricha rikoroka cyane twe ntiduspekira oya naspekiras devise irakorotse uvaje n'abagrosiste bacu barabizi niduhindura ibiciro batabizi baba mabari informé uno musidora iryo koroka natuma bataje koroka niko tumetse ntiduspekira ngo ce tugumaza hejuru yavra okay tubashimire cyane kuba mutuganirije twizera ko abarundi buca bose batumbera Superbat. Merci beaucoup. Okay. Bakunzi bacu duhurire mu kiganiro c'ubutaha naho ubutaha mwari kumwe na Omdisha nyuma bye bye.